oya ahubwo tora ni micro zawe oya hinge tubiheze reka rero tubiheze kwanza umviriza kwanza tubiheza sora genda so je ndumukobwa ashaka kuvuga ati ngo nicare uruhande rumwe ngo nituyere mwanaume umoya jene bije bivuye je na ukungena umbona nta nico dupfana nta n'ubucuti kera mwapfana ikibazo kirese nyamba yari umusaze nkamutora nkamurera sawa ashaka kuriki ashaka kuburi kumwe n'umuntu ugira we profit ico ushaka me kimaze guherura muta urumva rero ni kuvuga ngo maze gushika ngo yaraje haguruka genda hari injira hari karibu kugira ntamubone boss lady ndakubonye sinzohuma mama yangu Kaboss shani ganari nkukumbuye koko ufise umutima nk'abandi bakobwa STV Every story matters. Yes, bonjour, bon après-midi, STV fans, meze neza. Je amapa ni gudu, ni fresh, ndavyutse, ijwi sinzi ko rimeze fresh ariko abafana batu batubizeye yuko badukunda mu bihe byose. So niho nkivyuka. Sinsa nabi basi. Ça bien en tout cas. Ndabaye ikaze kuri STV long time mutari gukurikirana interview yanje uyu munsi ndagarutse kandi nkuko nabibemereye umwaka watanguye like ni umwanya mwiza kandi wo gusubira gukora wo gusubira kwiyegereza kandi gusumba abafana bacu gusubira kugaruka cyane muri bimwe badukunda ko nyuma y'igihe kirekire nagarutse antuka nzanywe niki ku indi ncuro naheruka gukora interview kera araheze ukwezi kurenga nkorana n'abademu bantu dega baje ba Brown so ni MC andi umuntu wanyu murabizi rero nzanye umuntu mwaheruka kera gose kuri histoire ya Baraka na Kaboss so uyu munsi umwe muri abo babiri ndamuhamwe n'ujya wundi yitwa Nimbari Viola ndagarukanyemo umwe yarandondeye arambarira akantu kamushikiye ndumva ko kabere na cyane ko taramushitsi kuri no televiziyo yanyu ndavuga ati reka ndamuzane so welcome ni ikiganiro nizera ko muri introduction mwamaze kubibona ko kiryoshe kuko ni histoire yadukoze ko kandi yokora ko umuntu ari we wese surtout ko ari umuntu atari mushasha kandi mumuzi muri byinshi uyu munsi rero tugomba ivyo twayaze inbox tubiyagire hamwe n'abafana bacu after tumve ico twakora bitandukanye n'ibyo twayaze turi babito ndetse tunavyagure en general boss karibuni sana muri make rero muramwibuka amakuru kwanza ya Baraka man Baraka ko nderukanye kabisa yeah bo twarayaze jewe ndakubwira ati ifoke tubihagira hano nk'umunyamwuganye n'abakenewe dukuru twinshi mu ncamake uyu mukobwa kwanza uvuga yitwa nde Ange mumaranye igihe ingana gute apurage ya Baraka haraciye nk'ukwezi uyu Ange mumaze gukundana inyuma ya Baraka histoire yanyu yageze gute n'uyu Ange ituma wibagira surtout bya Baraka so yari umukobwa afite urukundo niga bose na Baraka bavuga ko afite urukundo na Viola bose so abakobwa bose niko baba bameze noya n'abahungu natwe turabera ndamu oya je ntabwo ari komeza bakiza bazara abantu nyene bameze nk'abamarayika baza biyoroheje baza bafite urukundo rwinshi gusa inyuma yavyo nuko tatuzi cyinshi inyuma yavyo byarashitse nyene après y'umwaka urenga uko gusa kumenya uko ari ukuntu yaguma ndamwike ku kuntu ubwo nibwiwe n'abagenzi be ko bafite umujama ko nakuba twaganira sana kuri call video numva ngashaka kuba ari hanze gusa nyine nabitohoje ndakweza buke kuzambira avyo ngena asigaye ameze ubu comportement ziwe biragaragara ko bamufise cyane rero umukobwa uramukunda aho wewe si nk'umwe bya Baraka so mukunda umuhebereye ibintu bigende fresh biragoye none bigoye cavumiriya rero umukunda uko nyene afise nk'umushe
rega n'ivyo nyene biragoye antuka urazi ko nawe ubwiye ko namubwiye nanse ko muzira rimwe ashobora kukubona akagira yarambwiye mu kanya ko agomba ashike cyangwa gatuma tutatwe turayaga abantu bamenye uko byifashe and then genda keka ntuvuga byinshi mu gihe umvuga ataraboneka kuko ivyo uri kurambwira ni nkuko nashobora kuvuga ibindi so ariko muri kano kanya nico nshaka kumenya gusa mu gihe yohinduka wowe urumva ko ari umukobwa ufise kumugamenya baki so yaguma ku murongo yaguma ku murongo umukobwa nifuza ko byoshira kwambera mama w'abana banje tukazobushinga hanyuma ho nyene ni igice cemeza ko nawe wewe wahindutse kandi uwo mubera umugabo mwiza abandi yo nibona ko rego nahindutse gute nasigaye ndi umusore atuje vuga make ubona zakwafe zose ubona wazikuye kubera aho aratekereje nakuri niwe yagusavye ukuri yarabinsavye umuntu agukunda cyangwa umukunda ahubwo tikisi ndagishimira shura bikura n'ubwanwa uragabanya maze gushika ngo yaraje haguruka genda hariya injira hariya karibu kugira namubone boss lady ndakubonye sinzohuma mama yangu Kaboss shani ganari nkukumbuye koko sawa meze neza karibu sha meze boni ndashima Imana mshiro meze fresh cyane burya nyene cyane mukenyene narundi uzi nturahindura na okay amakuru yiwe ameze neza cyane tumamagara ubundi tumamagara dukora nawe ikiganiro muri kumwe sonari arahari nyene gusa sinzi ko kwemera kuza kubera ibyo cyangwa ko tari hafi kuyo mwanya ari he nayo kubesha nicyaha ndakubesha nari hafi naje nefunya mukete so ndafashe urugendo ndazi ko uzi ko yafashe urugendo ariko turi kumwe hano hafi ndamuhamagare kugira ngo like dukore ikiganiro muri kumwe je nari niteguye sonari boss njoo kwanza kakunyegeza mana Ola yo demo wako huyu jeni mu hazofana kutaya hasi shani mugwe munda kwanza man nonyekeje bafise cemeza kunza afise video cha audio mfashije turi kumwe numuzi rero ndamuzihe twara hasi nijambere umugore je ntabwo njya ndamutsabana n'igambere mbabonye uranyekanye imbere y'abantu ndakwihakaye guha ko nakuzi sasa Kaboss wewe wambwiye ko Ange n'umusheri wawe uramana nimero yiwe komsa tuvugane nifasha nk'ama Juniriza wewe wambwiye ko Ange ni mu baby wawe je na wewe umwana mwiza nkanje umwana nuzuye ndabaneza ahubwo ukuribesha sije ahubwo wari uri kumwe nawe sasa mimi unanichanganya Ange rika kwanza uburofu uyu muntu murazi nanye basi tuzinanye kuki naco tuyage mukuri tureke ibintu byanane basi ego mushaka mudakundana n'umugenzi muyaga bisanzwe bimeze gute so cyane navyo nzivye kakubwira nyamba mwabivuganye mutayivuganye ibyo cyane byose Kwanda musanze nganyamba yagera kwinjira mu matwa akubwira amajambo maremare je nakuri sawa twicare basi tubisubire mu gatoya ndabasabye hari kwicara ko ndicara gusa bana kuvuga ati yuko jewe katugira uko basi mwamenyanye ryari na Kaboss ketsa bikubwira twamenyanye abasi wewe ego si umusheri wawe basi dufata uko mwamenyanye ryari nk'umugenzi nk'umuntu muyaga bisanzwe mwamenyanye ryari me ibyanje nawe byarahetse none hari ryari mumenyana hari imbere sha ntabwo okay byaheze ryari ko avuga ko mukundanye cyane nibyo kwicanga ibyo so ashaka kuriki washaka kuburi kumwe n'umuntu kugira we profit ico ushaka me kimaze guherura muta ne mu bisanzwe wamuhoye iki ntabwo twigeze dukundana twarakundanye yandi ubu naho sivyo bintangaje ko ibyo bintu nabo ibyo bintu bitayobeye none okay none naje we wa profit iki kuri Kaboss so na profisi imirima amafaranga me gusa maze kubona ko byahetse ntaco yanze
so ndamuheba umuhungu yahinduye kwafa akura kwafe y'abasani mu mutwe ndevu akapunguza pocket araheba avuga ati anatakuwa we naye ngo ariko Ange ubwiye cyose tunanye urirangiye byose twaciye ubu ufise umutima w'abandi bakobwa kuko abakobwa mutarizika n'ubuzima mubayemo kuko mureka abahungu bakijya bakimara bakabitanga mu rukundo ariko mukagwa mubona umenga nta gaciro bafise ugeze ubwo bwo kumbwira uko je imbere y'abantu Ange ndabikubwira imbere y'ibikoko ukora twenganje Bako birashimishije cyane wumva bitwenge cyane ntabwo uzi wakwigira uvyicuza n'umunsi n'umwe we byakoreye abandi baravyicujije se wibajije iyo bari banezerewe kujya mwanya ibisosi je ndi umukobwa ashaka kuvuga ati ngo nicare uruhande rumwe ngo nituye na mwanaume umoya juyani mbaye umwana w'abandi baramwicaritse uramushira imistari mishatsi arakata iki ngo uramukunda imigambi birangiye atana gatima wari umufiseko ko Baraka we yamukuzeho yayigeze agira n'akantu k'urukundo na gato yaravuga ati ko Baraka wasiyigeze yankunze kurya kemera akaza agahangana na vyo kubwanje katabuze ati basi kaje kantu Baraka yakoze kananje basi tume bazi imbuga ateka basi nje gusaba ikigogo ntavyo yigeze akora uwo naje kuri akorera ko niko kabi niwe ndiko namagaranje ewana icyambere uvuga utankozeho ndagufasha nuzigarama y'ukuboko kwiwanje nuza amavuta nisiga nuza nka parfum niba utakironka ivyo wanje muko wigeze kubironka tuga ndakumva umburanye byaruse byari biganye na nta bindi bigusigaye nani nzoheza gindi bigarukanye excuse me Ange ibintu n'ibironderwa bikaronka Ange cyambe nakubajije nakubwiye kandi ndasubiyemo nusuye kuvuga nkora kwese aho sike nitwumvikana ikirundi none Ange ga n'umushara cyari umushiri wa ntimurahe umusheri wande nakubwiye nta nubwo twigeze nta nubwo bizopima no kuba nta nubwo bizigera niwe namukunda nta na gatoya naragaruko gupima bijya ibintu byose mbwira byari byubeshe kuri njye byahereye fita we yabikubwiye none we bya Baraka wabimenye gute kwani so nakurikiye iganiro cyo ndabibona ndavuga so ko umukobwa ndi sexy nyenda ndavuga ndi sinopfica ubunani kandi kunyenda ndavuga hagengezo kujaye nabona view mengo kaca kabiri manye bimanye kacangamuka kamenye neza muji bigenda gute je nakuriye nga bana bo mu muji bazona bica ahubwo yaratekereje ahaba yagutwitsi yabari kera so nuko nyene sigaye nshaka kwiyorosha umushoro njabone nyene ko ndi soupe ko ndi bugaho umushero wawe wumvise abashaka kwiyorosha uyu nguyo je ndifite undi musheri wane umwana ndi kuri hiti ntabwo ari subira inyuma naho nyene mu bito naho nyene tutapanga inzu ya Emily ubunye turemera kubadita baba tafuta pesa abana bo mu muji akeneye amahera abana karyamiye ku gitanda kiri kibinyenzi n'ibihere narabirosha ndazigiye kurashisha oh excuse me nunkore ko nakubwiye don't touch me nta byanje ngaho nta bya Ange ibyo by'inkundo je nabirenganye ntabwo biri muri nani wanje ewane negera nakumfatse nabi Ange ewane umviriza oyi ona umviriza ndakubarimo hera abatwubahana twubahane unyubahiriza agace kakanye nk'umukobwa reka kwanze brag nta brag iri ngani diko ndavuga shimitse nta brag iri ngaha ewe je twubahane kandi tubayirizanye andi nyamba bigeze hangaha atago kumforsa kunguvu je kumfata nawe we ningwara inshuti wanje birahera umviriza none je nkozi oya ahantu bigeze jewe ntabwo nshobora kuza aho umuntu ashobora kuza kumforsa je kumfata hinge gato icara tubiheze ba ibaze nk'umusheri wanje abonye jewe ubwanje ndiko ndafatwa n'imbundege nkingi ariko gukundana ntiwavuga ko ari imbundege kwa bisigura twigeze nta imbundege bisigura iki kwa nta nubwo mwigeze cyangwa utinya kwemera ko mwavyigeze ujya mushiri wawe ntaguhe reka tinokunda n'abantu basa n'imbuge nk'uyu nguyu no
tugira uko basi tugira ate reka tugira uko icara tubiheze basi oya ahubwo tora ni mikro zawe oya hinge tubiheze reka rero tubiheze kwanza umviriza kwanza tubiheza sora genda oya icara tuvugane sinshobora kwirukana umuhungu nkanje hanze mana emera jewe gende cyangwa waguma agenda cyangwa genda aguma haje ndagenda agiye ndagenda kuma icara kanza yari gato oya hakimwe muri ibyo arasohoka nasohoka ndaje kuvuga kandi ndabara swat cyagura jewe sohoke cyangwa wasohoke ndabara je nshaka winshagura ko wicaranga nicaye arasohoka oya suko man wogomba ufate nawe umuhungu twovugana ngaha hagati so arasohoka je nshaka gufata nawe umuntu w'umuhungu kirazira nibibaye ivyo so nitakaye kaje basinikiye gumanga icara kwanza icara basi ndagusezere basi icara basi ndagusezere icara renda gusezere icara basi ndagusezere oya sinamujana nawe kandi asura force kandi ibintu tagimbe n'inyuma icara basi ndakubarira wane nunkoreho kandi usoro kumumagara je sintwanje gwe isanu nota nabyo waruzi Ange basi tutaongea kusimu basi namba hivyo tuminda ndakutafuta kusimu tuongee basi fresh asante chance basi achie chance yashunga jikaze basi wena kaiwa de musu wawe ndakezera iba Kaboss pole sana baba pole sana kweli ya jewa ngomba wewe bingiye utabiongea inbox duhereza umwanya abafana nabo kuko nabo barafise ibyo byinshi badufasha amakomantere yabo ahora twereka ibyo twokora then cyo ko ndumva umudemu man agukunda nta mudemu yo gutukuko kosa gukunda kwe ntibiba abatakwemera umudemu banda gusohore cyangwa wagende man iyo ndamugumiza bari kuza turanakundanye so STV usaba urabona man ko hari ibintu bikurikirana kweli ko nawe yakurikiriye imiganiro urukundo no kurumeze ndatahura umwanya tumuhebe cyangwa dupambana so nzogerageza kandi urukundo nivyo ntibafonse batwara bukebuke cyangwa umuhebe tubasi so kwanza deja sindemera gari vyanyavyo rigi umutwenga so kusanye nubwo byo bari byo urukundo no kurumeze nazibana zidakomana amahembe bongo umawiremesha niko na Baraka yiremesha uko nyene ndetse nico abakobwa bikigiye bose baba bafite ingingo baza bakurikira ku muhungu baza bamuronda ko ibyo afite amara guhera akagenda ariko suko bikwiye kumera hajya bakunze hari kera n'abakobwa bo bafite ibyo baba bakeneye tutazi twebwe abahungu baba reka duhe umwanya abafana nabo babibona gute bo batahuye iki kuko bo baricara bitonze bakakurikirana ikiganiro nk'ibyo bacagenze ashaka kudufasha biciye mu mpanuro ndabashimira badukurikiranye Imana ibahezagire tunasaba ko umuntu afise impanuro ntayirengagize n'utoyicisha muri commentaire ashaka gucisha inbox kuri nimero yacu murakoze cyane ni jewe Mr Solution wanyu abakunda cyane nagarutse nkuko nabibabwiye mugumane natwe rero andi wanyu yagarutse ku ma contents menshi ku mivumburo soon merci beaucoup. Every story matters.